Yes. Mona Lisa. Hein? Bébé? Bébé? Oh. Oh, maman. Mungu wanje. Oui, maman. Uyu munsi kuviyo byakabereye ni kera. Ego. Ubwo mbuze abanyere ku mukunzi wawe. Ego. Mukazana wanje. Mama. Ndaryohewe cyane. Cyane je ngaho umunezero ufise urarenze. Karibu. Ouais. Mama. Hama uyu yitwa Alicia? Hama umukazana wanje nabari. Alicia ni umukunzi wanje mama. No. Ntumbwire ko uyu Alicia ari wagomba ze kuba umukazana wanje. Mama ivyo ni biki? Bafise izina irihe mu muryango. Kwanza ava mu bwoko bwayo. Sishobora kwemera ko uyu mukobwa ashobora kumbera umukazana. Mama ivyo ni biki? Kubera kutigeze umbwira ko ava mu muryango ukenye kandi ruguru. Ugomba guteza urubwa mu muryango. Ishamire mama ndi munyagisagara. None icyakabiri. Ndamukunda umuhungu wawe kandi ndamukunda cyane ku buryo numva niteguye. Ziba wa mukobwa we nindaguha ijambo. Mama? Kwanza abakobwa nk'abo sinzi ngene byagenze kugira ukundane n'umuhungu wanje. Ariko kibagenza tuba tukiza. Mama gitsa ndabigusavye. Please. Ndabigusavye gitsa. Mama. Shit. Please, reka mvugana mama ndaka. Sicyo. Mama. Mama. Ngofashwe n'ibiki? C'est quoi le maman? C'est quoi le problème? Je ne comprends rien, c'est ça, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Umva muhungu wanje. Niko ngerageza kugukingira. Wowe ntabyibona. Uyu ari mu bakobwa. Ni hacu kwezi atoca twari byaba byose akagendana n'abandi bazomusanga muri. Non, maman, non. Ibyo sinikwemera mama. Uyu mukobwa nawe utina. Kandi ukugereza kumbwira ibintu bitafashe wabikuye ibyo bintu mama. What? Muhungu wanje. Uretse ko nashaka gukora n'ibidashoboka ku bwawe. Urakoze mama, ndabizi mama. Ok? Sawa. Je sais que tu m'aimes maman. Ok? Ndabizi que tu es prête? Mukazana wanje mbabarire cyane. Ndicujije cyane ku majambo navuze. Nitwaye imbere yawe. Hayimana itokora umuntu, ntanahita umugeza. Ndaryohewe cyane. Ego cyane. I like it mama. Ntaco ntokora kugira ubwe inyuma y'umuhungu wanje. I like it mama. I like it. Ego. Ndabikunze cyane. Hama mwanya bashitsi bataraza karibu turabisho dushira mu nda. Ego tugende mama nta kibazo. Ego. Merci mama. Bébé. Okay? Yes. Yes, ni Vlad Belamundo. Vlad? Ukora iki mu gitanda? Alicia. Hey. Alicia. Mana yanjye. Alicia. Ibi ni iki turabona ngaha?
Alicia, ushobora ukoze ibintu nk'ibyo? Oh. Mu minsi mike cyane ugiye kwiyerekana uri we atari iminsi irahaca. Ariko ntibadakubwira ko ikintu kimwe narabutse ko abantu nk'abo mudapfa muhindutse. Alicia, ujye ukunda gukunda ukemera gukora ibintu nk'ibyo ukubahuka. Ibi bintu uri kurabona ni ukuri nagiye ukavuga ndabibona. Nasiguro yabyo kwezi. Kubibona ni kuri ndabibona. Sinzi ngene byagenze. Ibi bintu ndiko ndabona nanje sinshaka kubisobanukirwa isadunda gusa y'umukobwa. Hasa Alicia yaco ugerageza kwiyeza kuko emera ikosa ufatanye itonga. Mama no, ariko urabizi ko ushobora kwemera ibintu ntazi. Nakubwiye nta kintu na kimwe nzi, ni gute novyemera kandi atavyonzi. Yo, uvuze ko nta kintu na kimwe wakoze. Alicia, ibuka subiza amaso inyuma. Mwijoro wenyine wambwiye ko nkunda by'ukuri. Ko nkunda by'ukuri. Kandi ko duhangawe no mwijoro. Non, s'il vous plaît. Maman. You Ça vous plaît, s'il Uribuka ibintu na Non, please. Alicia. Ingano mbiru wanje yagukunze akakwizera. Iki nico ubonye wo muhembe. Ariko nibaze yuko ibyo facture y'ihoteli nibyo wafashe. Hama nawe wangabo. Beramundo, vrate. Beramundo. Ntibibaze ngo bihereye aha. Turaza kubisubiramo. Ikindi naco ibintu bibereye ngaha. Sinkeneye umuntu n'umwe aza gukura kumunwa ngo avuge. Sinshaka ikintu kiza gutukisha izina ry'umuryango wanje. Turabisubiramo.
ko menyereye uko ari wari hafatije n'ibintu by'ubugeni byose byagenze gute ya nzi ko byari bikwiriye kumera ariko ubukwe bwasibye ntabwo uko bwari byagenze gute ya murakoze cyane kunyihanganisha nanjye ndabyizeye ko mbere bizogenda neza madame ndakubaze uva mu muryango wa mbere mundo hari ikintu muba mupfana na frate mbere mundo ego umutware wanje n'umugabo wawe umutware wawe isi hari kubera Obrigado. Tu acha o sangue? Dentro da cozinha. Caso não fosse cachorro, você não orava. Tia, pergunta. Uau. Xuxa, bem. Ça va? Ça va. Wewe? Nga, musa? Kwe gutagiye gukora peruka. Nari kukazi gusa muri mugenzi wanje. Tujya kumuramuza unatwakiye. Waberewe. Merci. Merci beaucoup. Ndaje mu kanya hari turiko ndakora chance. Yeah. Musa? Niko kubitaho vraiment. Urumva ibinda bigarukira. Bonsoir. C'est moi, Vlad Beramundo, qui est Kubita. Vlad, Dindi. O que é outra atividade do fato? Hari icyo washaka kutubwira Vlad? ni gute ushobora kunkorera ibintu nabwiye ni gute ushobora kunkorera ibintu nabwiye kubera ko iyo wumva utakwicara ubwira umugore wawe ingene ijoro ryacu ryagenze ubwira ingene ijoro ryacu ryagenze Vlad, ibi ni ibiki ndiko ndumva? Ok. Uko muvyibaza siko vyagenze.
nta kintu na kimwe twakoze. Ye. Wa nta kintu twakoze? Je suis sûr ça. Ye. Hanyuma ko wavuze ko byari biryoshe. Ntacyo yagirisha. Ngo nta kintu twakoze. So ko wavuze ko byari biryoshe. Okay. Kandi bivuge. Usanzwe nujya mukecuru w'umusazi. Yampaye ibifaranga kugira ngo nigirishe ko dufitanye imigenderanire hanyuma bikunde urubanza rwanyu rupfa. Byagenze. Anabe. Fred, urambabaje. Sinanibaza ko mbana n'umuntu nka wewe. Otrey. Ndagusabye imbabarire. Urabizi nawe ko twari dufise ibibazo muhira bikeneye amafaranga kugira ngo tubitorere umuti. Nta bundi buryo, nta yindi nzira nayo kubicishamo. Ucuraraba ubona yuko bakwica urubanza rw'abandi kugira uke muri ibibazo by'iwawe. Urashaka kwibaza ibintu wakoze ho. Please mbabarire. Fred, sinzi karukumetse. Urambabaje. Ku buryo numva ntashaka no kubona. Alicia, I'm sorry. Abana b'ubwenge bw'umuwaje. None koko. Ubona twakora iki? Wafashe ingingo nziza muhungu wanje. Reka tuve muri iyi hoteli twambaramariyemo. Ikindi naco turonka umukobwa muri mu rugwere rumwe afise izina umuryango wawe. Ibisigaye ureke gukurikira abo bakobwa bashaka kugusahura. Linda gatuma. Hari umuntu yakuzaniye kandi. Karimwe. Rabama. Isheke ni yani. Mbega kakamara yakawe kagarutse gukora iki? Mama, uyu witwa Maraya yitwa Alice nimutarobiye. Uniwe mukobwa nkunda atarabyumva icyo ofise canke icundi. Mama, are you sure? Nakoze. Ntunyinishe mama. Isheke isigura iki? Kubera ko akoze ibintu. Isete sigoga mama. Isete sigoga. Naramenye byose byo wakoze mama. Kugira ngo ushobore kugira ibintu byose ngo hatse umuhungu ajyamane n'umukunzi wanje kiwe. Naramenye mama. Kandi nasanze umukobwa nkunda kurusha uko nkunda bo mama wanje wambyara. I tell you the truth. Isinyatire. Naka kamara yakawe kahise kugira karonke aho gakura kumperanya. Uyu witi Maraya mama niwe mukobwa nkunda kurushaho mama wambyara. Kandi akubwiza ukuri. Ibyo wakoze byose byabaye ubusa. What is? Ubugeni bugiye kuba. Tugiye gutumira abagenzi bacu. Naza kuba ari bake tugiye kubukora. Ariko wowe ntutumire mama wacu. Inama y'ubutunzi niyo yatumye wewe guhemukira umwana wawe ikintu gufasha. Gumana amahera yawe. Gumana amahera yawe mama. I hope one day ibyo wakoze byose bizogaruka. Boy,
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya kandi. Amen. Nkuko mwabibonye urubanza bari bateguriye muri jardin nkuko abageni bacu bari barateguye, ariko kubw'umuhezagiro w'Imana yatunikiye akavura ntibikunze ko tubandanyiriza muri jardin, bakibatuzana hano muri salle kugira ngo tubandanye ubugeni bwabo. Haleluya. Amen. Rero tutiriwe turarandira tugomba dusoma amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'itanguriro igabane cya 2 ku murongo waho wa 18 n'umurongo waho wa 24. Haleluya. Amen. Aravuga ngo Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Haleluya. Amen. Ndongwi nakana cavuga ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe. Amena. Amen. Imana mu kurema yaremye ibintu byose, nyuma yaho igeze ku munsi wa gatandatu yarema ikiremwa muntu, ariko imurema n'umugabo. Ariko bimaze kugenda uko ku murongo wa 18 mu gitabo cya 2 ariko hatwereka ko Imana itashimye ko aguma ari wenyene, irahava imuremera Eve. Rero mu kumuremera Eve iyo ngiravuga ati ntibikwiye ko azoguma ari wenyene, umugabo niyamara gushika mu bigero byiwe azosiga se yonga asige na nyina aje kubana n'umugore wiwe akaramata. Kandi ntibazobakiswe ko ari abantu babiri, ariko bazoba babaye umubiri umwe. Haleluya. Niyo mpamvu uno munsi uyu mushinga ntahi wacu Alexei Bauer yadutumiye kugira ngo ashobore kuja imbere y'Imana ndetse n'ishengero kugira ngo babe umubiri umwe na Alicia Petrovna. Haleluya. Amen. Rero kubw'ivyo tugomba buri umwe wese yemeze ko agiye kwihebera umwe, ubundi yaba umugabo n'umugore bose baje hamwe bavuga ati turavyemeye. Rero mu kuvyemera turaza kuvuga amajambo tuyabwira umugabo asubiremwo, n'umugore turamubwira nawe nyine asubiremwo kugira ngo twumve ko by'ukuri bari sire. Haleluya. Amen. Rero tugomba duhaguruke rero tugomba bemere imbere y'Imana n'ishengero. Turaza gukoresha amajambo baraza gusubiramo umwe muri wese, haba ku ruhande rw'umugabo no ku ruhande rw'umukobwa. Jewe Alexei Bauer. Jewe Alexei Bauer. Ndakwemeye nk'umufasha wanje. Ndakwemeye nk'umufasha wanje. Muri iki kibanza wewe Alicia. Muri iki kibanza wewe Alicia Petrovna. Ndakwemereye ko nzogukunda. Ndakubahirize mu mahigwe no mu marushwa gushika gupfa kwanje. Jewe Alicia Petrovna. Ndakwakiriye nk'umushinga ntahe wanje muri iki kibanza. Wewe Alexei Bauer. Ndakwemereye ko nzokubera umwizigirwa mu kugukunda no mu kukubahiriza mu mahigwe no mu marushwa urwaye canke ukomeye gushika urupfu rudutandukanye. Wow. Amen.
Uwiteka Imana yemeze ibyo muhejeje kwatura muri iki kibanza imbere y'ishengero, kandi abahaze umugisha n'imihezagiro y'ahantu ho mu ijuru. Amen. Icyo Imana ifatanije ntihazogire umuntu n'umwe agitandukanye. Amen. Imbere yuko bambikana impeta, sinzi ko bariho umuntu uyu canke uriya iyo afise icyotuma buno bukwe busiba canke ngo buhagarare. Nimba atawe yemere ko azobika ibanga gushika ku gupfa kwiwe, ntazoza avuga ngo ati ubukwe bwabaye bitari bibereye. Sawa, ndabona ko atawo, turabandanya mu kwambikana impeta. Tuza bose babone hariya. Stop! Pastor Job abwiye ntabwo yemera. Gemera? cyane rwose. Urafise impamvu yotuma ubukwe butemerwa? Ndafise impamvu yotuma butabwemera.